mfise akanyamuneza ntangere no munsi Uburundi bukura uko bugekeye uko bwije. Twari tumaze iminsi abenshi bijiriwe, nagira ku izina rya Regidezo ndabasaba imbabazi ko twabaruhishije, muga murabona ko butari ubukene bw'umuyagankuba, twariko turabitunganya. Ubu rero ni umunsi w'umwizero yuko icikagurika ry'umuriro rigiye kugabanuka, kandi turavyizeye naho ivyuma bidasezerana. Aha dufise ivyuma bigezweho, twibaza neza yuko bizotugora gakeyi. Mu 2020 twari tukiri ku muyagankuba utangana n'amamegawate na 50. None ubu tugeze ku megawate 170, arenga ko gatoyi. Mu myaka mikeyi tuzoba dushobora kurangura imigambi yose atanzitizi. Igihugu kigira gitera imbere gikeneye guhingura itunga kama Imana yaturemeye. Harimwo ubutare, harimwo guhingura ibivuye mu burimyi n'ubworozi, harimwo ubuhinga ngurukana bumenyi, harimwo igisata c'ingenzi. Umuyagankuba wongerekana kandi uje guha icizere abamaze gufata inzira yo guhingura iryo tunga kama. Turavye aho tugejeje, turizeye neza yuko uwo mwaka uzohera ata komine n'imwe idafise umuyagankuba. Dushaka yuko ahantu hose hari ibigwati ko utegerezwa kubona hari umuyagankuba. Uburundi kandi bwaramaze bwugururira abikorera ivyabo mu bijanye n'umuyagankuba, baba abashaka kuwukwiragiza hirya no hino mu bigwati, baba ndetse n'abashaka kugira imiyagankuba. Turakengurukira abamaze kuja muri uwo mugambi. Aho duheruka kugurura umuyagankuba ku Ruvyironza, uwo ni umuyagankuba urugomero rwubatswe n'abagwizatunga. Turazi yuko bariko barubaka n'urugira kabiri. Hanyuma kandi turazi yuko no kuri Kirasa hari abagwizatunga bariko barubaka ingomero z'umuyagankuba. Tukaba rero duhamagariye n'abandi bagwizatunga kuza muri ico gisata kugira ngo tugiteze imbere vy'ukuri. Nongere rero mperaheze nsaba ishirahamwe Regidezo gukora ingufu zose zishoboka kugira ngo abenegihugu bakeneye umuyagankuba bawuronke. Ariko gushika ubu nta mutsi uri cibere, bimeze neza. Arico gituma ndabakengurukira nongera ndabatera intege kubandanya mukora ibikorwa bituma abenegihugu bose baronka umuyagankuba.